hariho ibihe bimwe bisaba yuko usaba kurenganurwa kandi birashoboka. Rero ntitwoca tujana misi yose ko umuntu akurenganije ngo uce wemera aca yamakurenganya. Jewe notanga akarorero, igihe kimwe nari mu modoka y'akazi umupolisi arayifata. Umupolisi ayifashe atwagiriza ko twabujije perezida kurengana aje ku gace indege. Hanyuma nsanga ariko arabibwira umushoferi, aravuga ko tumubihumba 300 kugira tuhave n'ibindi byinshi. Ndamwumviriza ndamubwira nti nyakubahwa, iryo kosa uriko twagize ntaryo twakoze, nta n'iryo twokora, turi bande ngo tuzibire umukuru w'igihugu ngo mwabikoze. Bwari bugorovye, nisaba twandikira ibyo ushaka byose, hanyuma tugo turekure tugende tujana abantu, hanyuma tuzogaruka. Burya no kumenyesha yuko yaraturekuye, arafata ibyo akeneye, hanyuma ndabikurikirana, turamanuka guma nsaba amahera, ndagira ingendo ndaza ndagaruka, turagenda aramanuka ku 30, ndamubwira ko atanifaranga ngenda muha kuri iryo kosa ntaryo nakoze. Ibyo nabivugira iki nuko nzi amategeko icavuga. Perezida ariko ararengana ukita muri cortege yiwe, urumva no kugumubaho cyo bari gihamana, bafite uburenganzira bwo kukurasa no kukwica. Ubuje guhungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu, ariko arabinyagiriza no ntawe mbona nta na kimwe. Muga ndamenya nti vya bintu baduzi ibintu bicugira ubwo bubaho ibiturire. Mugabo je nabwiye ntibikunda. Imodoka arayimaranya hafi kwezi y'amadokima y'imodoka, mugabo yaruye kuzirungika atana kimwe ndamuhaye. Duhuye dusubiye gurana ya mupolisi yarahunga, imodoka yibonye yarahunga. Kubera iki? Kubera yuko sinemeye guca nemera ngo azoca abandanya. Rero yo kenshi turabigira tukabandanya tukavyorosha, nk'aba batwara imiduga kwibarabara, umupolisi araguhagaritse ntanaravye n'ikintu na kimwe, n'amafaranga agusavye ugaca umuhereza aca amenyera. Rero rimwe na rimwe birasaba yuko umuntu arenganijwe asaba kurenganurwa, kuko ari igihe arenganywa neza neza naca abaza amategeko icavuga, hama aca agenda kurikirane kugira arenganurwe. Umuntu batwaye itongo sinovuga ngo bakamurengana, ntivuga ngo acarekera ngaho, urubanza niyunguruza arenganijwe gushika rudugi iyo ruteza gutungana. Mugabo urumva birasaba izindi nguvu. Rero iyo umuntu, kuko abantu bamenye kurenganya abandi ntibaheba, abarenganya babikuramo inyungu, nico gituma babibandanya. Iyo rero umuntu amaze kurenganywa ntiyoca arera amaboko, arakwiye kurondera ko arenganurwa. Mugo burya bikora no mwifatagira, nivyo bifise akamaro kanini cyane. Niyabikora n'inzigo kurenganywa bibabaza, azabashira mu kwihora. Nimwe uzabumva abantu bicanye bamunyaza itongo, icakoze yahengereye mu ijoro ajanye imipanga aratemya abantu. Ivyo si byiza, byo bituma ikibano cononekara gusuma. Muga kwitura ubutungane, ukabaza, kunguruza, ukagira gute, kurondera abantu baja hagati kugira babahuze, uvuga ivyabaye ningira akamaro gose. Ico kirafise ico gifasha cyane.